Abayamaze uwugiye avuga iryo yishakiye niyo majambo Bface on the floor ino video yakoze ndetse ariko arabwira abarundi benshi bagiye batandukanye tukibaza ati kubera iki Bface on the floor yavuze ano majambo. Yes bakunzi ba Curo TV ni Bface on the floor muri kino gihe atakiri ku butaka bw'u Burundi aho bamwe bavuze ati Bface on the floor yagiye mu gihugu cyo hanze gukora ibiteramo byinshi bigiye bitandukanye tuzi yuko agiye kweshimisha igihugu cy'u Burundi agiye gucira inzira abaririmbyi b'u Burundi ndetse yaranabikoze. Bface on the floor amaze kugenda gukora ibiteramo ibi na biriya bigene bitandukanye muri Australia ntiyigeze avuga n'ijambo na rimwe ahubwo yaraje kumara ideni ryo ngaha mu Burundi. Mwibuke yuko tubibutse tubagarukane inyuma Bface on the floor akija muri Australia agiye gukora ibiteramo aho onya muri Australia ni Double J yigeze no kujayo na wenyene gukora ibiteramo ibi nibi bigiye bitandukanye kumvuye kugira ateze imbere umuryango wiwe ndetse anashimishe n'igihugu performance yiwiwe. Ni Bface on the floor amaze kuva mu bihugu byo hanze ubwambere akija gukora ibiteramo Bface on the floor yavuze ati ubuhoho ndagarutse mwishuriki. Yarakoze ibiteramo byinshi bigiye bitandukanye ndetse igiteramo novuga yuko yakoze ni Bface on the floor yazungurutse uburundi bwose akoresheje ndetse akoreshejwe mu company imwe ikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi yitwa Bararudi. Kumbe telefone hajya kijya gihe yarakora. Ni Bface on the floor amakuru twarose umukunzi wiwe umwe yatinya cyane gupostinga kuri stati yuko bohava bamutwara yamushoboye kumujana akamwuriza indege akamubwira ati visa ntiwayirose subira hahandi nyene. Ni Bface on the floor yavuze kano ka video ndaza kuko abashiriramwo yavuze amajambo menshi agiye atandukanye avuga ati jewe mu Burundi muriko muravuga amajambo menshi agiye atandukanye mwibaza yuko nagiye hehe mbega ubutoba mu Burundi hoho ino onya ntiyohaba. Ni Bface on the floor ndetse intege abantu bose byatumye bacika intege bivanye n'amajambo yakoresheje mu kwerekana ino video. Je ndavuga ati reka nze kuyirondera ndayibazanire ariko tubibutse yuko hari uwundi muririmbyi yitwa Satbi yashoboye kugenda hanze gukora igiteramo n'abaririmbyi benshi bagiye batandukanye harimo Nigeria, Tanzania henshi yagiye hatandukanye. Yavuze ati jewe abarundi benshi baguma bambwira ningumeyo ariko narabaraba nkabona yuko bariko baransuzugura bivanye no kungene jewe mfise izina rikomeye cyane ndetse mfise na company ngaha mu Burundi. Ubundi je ntibazi kungene nibeshe jewe sindi babandi Marshal Satubi ntawo muzi. Niryo jambo yategerezwe yashoboye kwisigura imbere y'abamenyesha makuru ku radio ikomeye cyane ngaha mu Burundi. Turi ku makuru ya Bface on the floor aho muri kino gihe tubona yuko ubuzima abayemwo umenga aratagase cyane inkoko kuri we zazindi ino iyo tubaze inkoko cyangwa tukateka inkoko tuyibona nko kumenga n'umwaka ariko wewe ni minsi 3 barashaka kwa boyitunga bakayirya. Ni Bface on the floor yerekanye ino video ndetse ari mu byishimo bidasanzwe ariko aravuga aya naya nariya ashira commentaire ku muziki w'u Burundi ndetse akabavuga ati jewe nashoboye guhinzira abaririmbye bamwe ntihagire uwumvuga nabi ngaho ndabahaye inzira. Mbega abaririmbye b'u Burundi kubera iki bagenda hanze bakasha batangura guhinduka ndetse tukabona yuko ejo batangura kwijana babagiye kurondera inzira ini igiye itandukanye. Kubera iki umuziki w'u Burundi benshi bakunda iyo barose amahigo yo gusoka igihugu na gatonya mu nyuma bagiye batagaruka. Kubera iki Bface on the floor harimwe mu baririmbyi ndetse yarakora neza mu gihugu cy'u Burundi muri kino gihe bakasha bibaza ati mbega ijya ntebe izohava ifatande. Tubibutse yuko inyuma y'igihe kirekire Mukombozi ari hanze mu mahanga bavuga ati intebe ya Mukombozi ni Bface on the floor yamaze kuyifata ariko Bface on the floor numwe mu bantu twavuga yuko yarashoboye business. Mukombozi yamaze gushika mu kubutaka bw'u Burundi niwe muntu wa mbere bashoboye gukorana indirimbo. Iyo ndirimbo ndetse iraba hit ikaba ari imwe mu ndirimbo yashoboye gushimisha abantu benshi bagiye batandukanye bivanye n'imigani iri mu iyo ndirimbo ndetse Bface on the floor yabaza ijambo iri nirige ditandukanye Mukombozi nawe kamwishura uko abibona n'ukungene message bashatse kuyishikiriza abiyumvira abana bariya cyangwa bagenda biyumvirana nibaze ko ari cyo bashatse gukora.
Bifese on the floor muri kino gihe turibaza azava agaruka mu Burundi canke bizogenda gute? Ino video yashoboye guca intege abantu benshi bagiye batandukanye, ndetse tukibaza ati ibi bintu kweri nivyo cangwe sivyo, mu gihe tubona yuko management isanzwe ikurikirana Bifese on the floor ata jambo na rimwe irashobora kuba yovuga, aho Bifese on the floor asohora ama video menshi agiye atandukanye ariko aririra inkoko canke ari muri piscine, tukibaza ati mbega Bifese on the floor azohava agaruka mu Burundi cankwe azohava yigumirayo? Amakuru dufise twamaze kumenya yuko umukobwa bahoze bakundanye na Bifese on the floor ariwe yatumye asubira mu gihugu co hanze, mukaba muzi yuko ico gihugu yakoze n'ibiteramo bigiye bitandukanye, benshi bakavuga ati kumbe ntiyari gukora ibiteramo ahubwo yaragiye kurondera inzira, aho benshi bako baravuga ati ibi inye bizotuma abaririmbyi benshi bagiye batandukanye bibagora gusohoka igihugu, kubera iyo babarungitse basha batakara bagatoroka cankwe bakagenda ntibagaruke. Yesi bakunzi ba Coro TV, ndabibutse yuko kenshi na kenshi iyo abaririmbyi basohotse igihugu baba bagiye kwerekana Uburundi canke ibindi bihugu yuko natwe mu Burundi dufise abaririmbyi beza kandi bazi kuririmba banashoboye no gusohoka igihugu. Benshi tukibaza ati mbega bizogenda gute uwundi muririmbyi bazosubira kumuha amahirwe yo gusohoka igihugu mu gihe Bifese on the floor yagiye akagaruka, ndetse mu Burundi ntamara igihe kirekire akasha yongera agasubirayo? Bizogenda gute? Bakunzi ba Curo TV, turi mu bantu b'abanyarusaku tuzoguma dukurikirana utuntu twinshi tugiye dutandukanye, ndetse n'abantu bavuga ati mbega mwebwe ayo makuru muyakura hehe? Bonanye mukanda subscribe na comment, turabakunda cyane. Bye bye.